Sangwa ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira televiziyo yanyu JCTV, kaze muri ano makuru yo kuwa gatatu igenekerezo rya 30 Ruheshi mwaka wa 2021. Muriko mudukurikira muciye kuri Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, muciye ku kajambo JCTV. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari izi zikurikira. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwatanze tonde rushasha rw'ibiciro ku bifungurwa birimwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Ishiramwe rijejwe uruja n'uruza OIM rifatanije na ambasade y'Abanyamerika batanze icegeranyo c'ivyakozwe ku bijanye n'igikorwa cyo gutunganya ivy'amatongo. Nibi muraza kubikurikirana muri ano makuru. Aya n'ayandi ni mukanya. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwatanze urutonde rushasha rw'ibiciro ku bifungurwa birima hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Umushikiranganje Deogide Rurema yamenyesheje ko inyuma y'ishingwa ry'ibi biciro uzoca kubiri n'izi ngingo azofatirwa ibihano. Sofoni hicu Burundi yahishikiye aratubwira idonido. Leta y'u Burundi ihejeje gushinga ibiciro bishasha ku bigori, ibiraya, umuceri, ibiharage n'ibitunguru. Ibi biciro ku bifungurwa birimwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, leta ikaba ibishinze kugira ngo itere intego umurimyi ifatiye ku vyo yakoresheje. Leta kandi ikaba itanga umwizero ku barimyi borozi bose ku mwimbo wabo uzogugwa, ikibazo cyo kubura isoko kikaba cyahavuye. Ibi bikaba vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije nyakubahwa Dr. Deogide Rurema mu kiganiro yahabanditse n'abamenyesha makuru kuri wa 30 Ruheshi umwaka wa 2021. Tumutege yompi. Muri iyi myaka itatu iheze umwimbu ku biterwa mbumbarugo wagiye uriyongera, twavuga cyane nk'ibigori, ibiraya, umuceri, ibiharage eka n'ibitunguru, bica bituma ibiciro byavyo bigabanuka ku masoko mu kero kavyo. Kugira uwo mwimbu ntusesagugwe na cyane umusesekara, kuva kuri iyi mpeshi iheruka leta y'u Burundi yarashinze igiciro ntabanduka ku murimyi ku kiro c'ibigori kugira imuteri intege ifatiye ku byaba yarakoresheje, ica imufasha no mu kuronderera isoko. Ikiro kimwe cahora kigurwa amafaranga hagati y'amajana 250 n'amajana 350 y'amarundi, ica igishira ku mahera amajana 680. Ivyo byanezereje abarimyi, rimwe na rimwe bazimbwa n'abadandaza, bica bituma turonka n'ikigega ntegabizoza kugira tubashe gukinga inzara mu gihugu, na cyane mu mezi y'agahubo aho imfungurwa ziba zakenye, abadandaza nabo bagaca bikikamukiza mu kuduza ibiciro. Ibiciro rero leta ishinze n'ibi bikurikira: yaba ku bigori, ibiraya, umuceri, ibiharage n'ibitunguru. Ibiciro ku murimyi n'ibi bikurikira: ibigori, intete z'ibigori zumye ikiro nk'uko mubizi n'amajana 680. Dufatiye ku buryo aba yashizemo ikiro cyo kugira ngo aronke ikiro c'ibigori, akaba ashiramo amajana 550. Ibiraya ikiro ku murimyi n'amafaranga amajana 7. Umuceri udasekuye, umuceri bita iron, w'intete ngufi, ikiro ku murimyi n'amafaranga amajana 830. Umuceri wera w'intete ngufi ikiro n'amahera amajana 950 ku murimyi. Umuceri w'intete ndende ikiro n'amafaranga amajana 860 ku murimyi.
umuceri w'intete ndende wera ikiro amahera ku murimyi mu gihumbi. Ibiharage ibirembegwa by'umuhondo ikiro n'amahera 1,100. Ibiharage bitarembegwa ikiro n'amahera 950. Ibiharage bivanze bakunda kwita kirundo ikiro n'900. Ibitunguru bitukura ikiro ku murimyi ni 1,200. Ibitunguru byera ikiro n'750. Leta y'u Burundi iratanze umwizero ku barimyi borozi bose ko umwimbu wabo uzogugwa kugira ngo ntuze usubire kubabera ingorane mu kubura amasoko nk'uko byagiye byibonekeza mu myaka iheze. Twaduteye akamo abakozi bose bo mu bushikiranganje turongoye kuva ku mutumba gushika hejuru ko bokomeza kuba hafi abarimyi borozi kugira ngo umwimbu bandanye wiyongera. Abarimyi borozi turabahimiriza nabo gutega yompi inyigisho abaserukira babaronse. Kuva umudandaza wese azoca kubiri n'izi ngingo mu kugura uwo mwimbu canke agafatwa yasubiye kugura umwimbu mu murima ico bita umugwazo azohanwa bimwe by'akarorero ateko anahahombere n'amafaranga azoba yatanze. Tukaba dusaba abarimyi bose kudoma ku rutoke uwo wese azoba ari kaca kubiri n'izi ngingo. Tukaba dusaba abajejwe intwaro n'umutekano ko bodufasha mu gushira mu ngiro izo ngingo kugira umwimbu w'uburimyi n'ubworozi ubera amahirwe abarimyi borozi, gutyo ihangiro rya leta mvyeyi kandi nkozi turishikeko. Mu kurangiza twagomba guhamagarira abenegihugu bose babandanye bitegura ibirima y'imyonga mu kuriha amafaranga ya solde y'ifumbire n'ishwagara bakurikije ikirangamisi twatanze kuva ku igenekerezo rya 14 ruheshi gushika ku igenekerezo y'icenda mu kakaro mu mwaka wa 2021. Baca imikobeko, bakinga inkukura aho bikenewe, eka mbere naho bavomera kugira ngo tubyaze umusaruro ibirima. Murakoze. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwaratunganije indwi bwategekanirije abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu hano mu gihugu c'u Burundi. Ni mu ntumbero yo kubaratira ivyiza vy'igihugu cacu c'u Burundi. Ibibanza bariko batemberamwo akaba ari Fomi, ihinguriro rihingura umwavu, Afritextile, ihinguriro rihingura impuzu, isoko ry'uruzi Nile, Sosumo, Faide Zalema n'ahandi. Igikorwa duhejeje gutanguza ni igikorwa twitiriye mu rurimi rw'ikinofunofu la semaine diplomatique, no kuvuga indwi dutegekaniriza aba baserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu bakora ngaha, hanyuma tukabereka ivyiza vy'u Burundi, tukabakura ngaha i Bujumbura aho basanzwe bakorera, tukabajana mu gihugu hagati kugira ngo babone ibitandukanye n'ivyo basanzwe babona imisi yose, bamenye Burundi, bamenye ico butanga, bamenye ico bufise, bamenye imico n'akaranga vy'abarundi. Hanyuma iyo bariko baratuyaga nabo batuyagira amakungu, batuyage nk'abatuzi, bayage igihugu cacu nk'abakizi, atari vya bindi vyo kuyaga ivyo basomye ku ma internet n'ibiki. Rero muri uru rubanza, muri iyi ndwi yahariwe abo baserukira ibihugu vyabo n'abakora amashami mpuzamakungu, harimwo abaserukira ibihugu vyabo basanzwe bakorera hano mu Burundi ariho baba, hariho abo mu mashirahamwe mpuzamakungu basanzwe bakorera hano, mugabo hariho n'abaserukira ibihugu vyabo bari mu bihugu bibanyi. Hari abo usanga bari Dar es Salaam muri Tanzania, hari abo usanga bari i Nairobi, hari abo usanga bari mu Buganda,
hari abo usanga bari Kinshasa mugabo bajejwe no gukurikirana ivyerekeye igihugu cy'u Burundi. Abo bose rero baje bari ngaha, ngira mwabonye ko ari benshi, mbere na twebwe n'ibintu byadushimishije cyane kuko uru rubanza turukoze ku nshuro ya 6, mugabo n'ubwa mbere tubonye bitaba ari benshi cyane kujya mubona biri muri bo. Mbere hariho n'abari batari bwashikirize ya makete bagena, baradusavye bashimitse bati nimudufashe mutubarize kwa nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ko yo twakirira makete hanyuma twitaba urwo rubanza natwe turi kumwe n'abandi. Nico gituma muri iki gitondo hari habazindutse Igitega ku Kirimba Igitega bashikiriza makete bagena, none ubu turi kumwe muri urwo rubanza baje bava za Dar es Salaam, za Nairobi, za Kampala n'ahandi. Uru rubanza rero mu bisanzwe iyi ndwi yabahariwe ituma bamenya Burundi, bakamenya Uburundi butandukanye n'igisagara ca Bujumbura, bakamenya vya bibanza vy'iratiro duhitamo kubagenduza, bakamenya ibibanza biranga akahise k'igihugu biba biri hagati mu gihugu, bakamenya n'ibindi bibanza nk'ubu bazomya n'ibindi bibanza bijanye n'ivyo tugezemwo mu bijanye n'akahise ku Burundi, ukuri ukurekuliranira. Iyo programme rero bayibonye yarabashimije cyane, baca bitaba ku bwinshi uru rubanza. Murabona yuko namwe mubaravye ari benshi. Ubwo rero bitanguriye aha muri inama yo kuvyugurura, mukanya tugira tugende kugendera ishirahamwe FOMI rimwe rikora umwavu. Murazi ko ari ishirahamwe riteye iteka cyane kino gihugu, mbere rikaba ritanguye no gushamika kuko mu minsi zari zo kugurura ihinguriro nk'iryo nyene mu gisagara ca Dodoma ku mugwa mukuru wa politiki wa Tanzania. Baraza no gukubitira muri rya shirahamwe Architecture risanzwe rihingura impuzu, kuko barabatubona twambaye neza ku manza. Murabona ko ku manza z'igihugu duca twambara igitenge cy'iwacu bagahimbago. Turaza kubereka rero aho kiya gitenge batubona twambaye gihingurirwa. Abarundi babironkamo inyungu nyinshi cyane, ariko ngerageje guca mu ncamake. Ubwa mbere ho urabona abashitsi banga nuko nk'abo bashitsi bumva bari benshi, iyo baje barafata uburaro, barafungura, barasoma, bagasubira, bakaja mu bibanza byo kwinezereza. Aho hose baba bariko barinjiza ku bijanye n'ubutunzi bwabo bakora ivyo bikorwa. Ishiramwe rijejwe uruja n'uruza OIM rifatanije na ambasade y'Abanyamerika batanze icegeranyo c'ivyakozwe ku bijanye n'igikorwa cyo gutunganya ivy'amatongo. Iki gikorwa kikaba cyari gifatanye no gutanga ibikoresho bigizwe n'imashini nyabwonko, imprimante n'ibindi. Sofoni Hico Burundi yahigereye aratubwira idonido. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe uruja n'uruza OIM rifatanije na ambasade y'Abanyamerika batanze icegeranyo c'ivyakoze ku bijanye n'igikorwa cyo gutunganya ivy'amatongo. Iki gikorwa kikaba cyari gifatanye no gutanga ibikoresho bigizwe n'amamashini nyabwonko 13, imprimante 13 n'ibindi. Ibi bikoresho bikaba bitanzwe mu gihe mu kwezi kwa Ntwarante iri shirahamwe ryari ryatanze amapikipiki ashika ku 28 yari yatanzwe mu ntara za Muyinga, Ruyigi na Cankuzo. Ibi bikoresho bikaba bihawe abajejwe ibisata ntunganya amatongo. Kurikirana n'Interetse Martin, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, akaba ari nawe yari yaserukiye ubwo bushikiranganji mu itanga ry'iri cegeranyo. Kuguza ibikorwa byo kwemereza hamwe icegeranyo cyakozwe ku bijanye n'igikorwa cyo gutunganya iby'amatongo. Ico cegeranyo rero kiratomoye neza. Twasabye ko ababijejwe abaza kucemeza baza kuraba neza batange intumbero y'icokorwa, na cyane kugira amatongo gisatantunganya amatongo cyo mu makomine gikore neza ku neza yabeneke. Twashimiye abafashije cyane shirahamwe ryejwe uruja n'uruza OIM na ambasade y'Abanyamerika ko baratereye cyane muri kino gikorwa. Rero burya kijanye n'ikindi kintu cyo gutanga ibikoresho byuma muri bijya gisatantunganya amatongo mu makomine. Mu kwezi kwa gatatu twari twashikirijwe amapikipiki 28 turatanga mu ntara mu makomine y'intara Cankuzo, Ruyigi na Muyinga. Uno munsi haje rero
amaordinateur yavyuma nyabwonko 13 n'ibindi bijanye n'amasertifika arenga gato amasertifika fonse arenga gato amajana 4 hafi amajana 5. Turahimbawe rero ko kino bikorwa gikoretse tugasaba abagiye kubikoresha ko bikoresha neza ku neza y'abenegihugu. Abanyagihugu bakaba bahamagarirwa kuba bafise impapuro ndangatongo ngo kuko ubuzoba rufise nta ngorane azongera kugira kubijanye n'itongo ryiwe, leta izoba yamaze kumenya ko ari igiwe. Dusaba yuko nyabenegihugu bo byijukira bakaja kwandikisha amatongo yabo kuko tumaze kuronka karatasi ndangatongo nta n'imanza zisubira kuja kuri ubwo karatasi ko umaze gusohoka nuko leta iba imaze kwemeza ko iryo tongo ari igiwawe ntawe usubira kuza kukugora. Ngo nayo kubera amakomine yose akwiye gutera imbere cyo kimwe, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu akaba asaba ko izo mfashanyo zoshikira amakomine yose. Tegeko n'amabwirizwa atugenga adusaba ko turaba ko amakomine atera imbere cyo kimwe. Tutuma twasabye abariko barafasha ko kwiyumvira n'andi makomine n'izindi ntara kugira tugire ico bita development harmonie de toutes les communes. Amakomine yose atera imbere ku rugero rumwe na cyane cyane ibyo bijanye n'amatati y'amatongo agabanuke cyane. Ni no kuri iyi nkuru turangirije ko ano makuru yo kuwa gatatu igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2021 mwakoze kudutega abiri mururanirwe mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.